Reka subire ndabaye ikaze mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu Imwe Rudende ya Isange TV. Isheni ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakura amatohoza muri rurimi rw'ikirundi. Ndabaye ikaze rero mu makuru yacu yo kuri iyi saha, amakuru habazindutse avugwa mu bisata bitandukanye, haba muri politike, mu nkino, mu ndero, n'iperereza, imigenderanire hagati y'akazi na muntu ndetse n'andi makuru yose abavugwa ijya nino hatandukanye. Ndabahaye mwiriwe, abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho merereye. Rinite kana munezero ntangere byo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru y'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu Imwe Rudende ya Isange TV. Isheni ibashikiriza amakuru ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakura amatohoza. Reka romba ikaze mu makuru yacu uyo kuri iyi saha. Amakuru araza agushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Turaza kunyarukira muri politike y'u Burundi, turabire hamwe ibiriko birahavugwa nyuma yuko umukuru w'igihugu c'u Burundi Evaristo Ndayishimiye afashe ingingo yo guhindura leta agashira ko leta shasha, leta irongowe na Nestor Ntahontuye. Ubu ngubu amakuru ari ku rubuga nuko icuka kibi casuye kwaduka mu bicocoro vya CNDD FDD. Kuri ubu rero amakuru ari ku rubuga nuko Evaristo Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi yoba atemeraniye neza n'umushikiranganje wa mbere w'u Burundi ariwe Nestor Ntahontuye. Imvo nta yindi ngo nuko ari mu boriko barashaka gutembagaza umukuru w'igihugu c'u Burundi Evaristo Ndayishimiye. Vyose kuri bw'idonido turaza kubibashikiriza. Imije kandi Evaristo Ndayishimiye yafashe ingingo yo guhindura leta ubwo hariko leta irongowe na Gervas Ndirakobuca. Leta nayo ikaba ataco yigeze ishikana ko abanyagihugu. Imije kandi vyanoganurwa ko Gervas Ndirakobuca nawe yari mu bari ko barashaka gutembagaza umukuru w'igihugu c'u Burundi Evaristo Ndayishimiye. Bidatevye rero umukuru w'igihugu yaciye afata ingingo yo kumukombora. Kuri ubu ngubu Gervas Ndirakobuca aramutswa inama nkenguza amateka, ariko amakuru ku rubuga kandi havuga ko Gervas Ndirakobuca ngo yoba yarabiterwaga n'umutamukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye, ngo bitvanye nuko yashakaga kwifatira mu minwe ibijanye n'ikibanza c'umushikiranganje wa mbere, ngo bikaboneka ko Gervas Ndirakobuca ataragifise uburenganzira bwo gufata ingingo zibereye muri ico kibanza. Nimuje kandi leta ya Nestor Ntahontuye igizwe n'abashikiranganje bakeyi cyane ugeranyije n'abari bariho muri leta ya Gervas Ndirakobuca. Mu kiganiro twagiranye na Faustin Ndikumana uramutswa igisata ca ishiramwe Parseme, avuga ko indeta shasha ya Nestor Ntahontuye nayo ataco izigera ishikana ko abanyagihugu, na cane ko ngo Nestor Ntahontuye n'ubundi agenera ku majambo aba yahawe n'umukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye. Kuri ubu ngubu rero amakuru ku rubuga nuko icuka kibi casuye kwaduka hagati y'umukuru w'igihugu c'u Burundi ndetse n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi ariwe Nestor Ntahontuye, nubwo ataramara iminsi muri ico kibanza cukuba ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi. Ibiboneka ko rero ico kibanza bigoranye cyane kukibamwo bivanye nuko abashikiranganje bose bakibayemwo, tubona ibintu bibandanya bibakomerana. Ico kibanza caherukagamwo uyu Gervas Ndirakobuca, mwarabibonye ivyaragiye biramushikira aho yakomeje kugenda ahura n'ibibazo bitandukanye. Nimuje kandi uyu yari yasubiriye ariwe Arengiyome Bunyoni, kuri ubu ngubu ari mu mwibohero, akaba yagezwa ko yari yarashatse kugandagura umukuru w'igihugu ndetse no kunyonora amatungo y'igihugu. Kuri ubu ngubu rero akaba ariko aravundira mwibohero. Turaza kubandaniriza amakuru yacu mu bindi bisata bitandukanye, tunyarukire nko mu ntara ya Butanyerera, mu gihe rero umukuru w'igihugu c'u Burundi Evaristo Ndayishimiye yashikirizaga Icesi Mustanteri wa komine Kiremba yarateye akamo abanyagihugu gukorera hamwe ndetse ngo bakarengera ibitandukanye abantu ndetse n'abandi. Naho muri mwishirahamwe Karilaka ngo ibimaze kurangurwa ngo n'iryo shirahamwe ngo abanyagihugu bakaba bavyishimira. Turaza kandi n'ubundi no kunyarukira mu ntara n'ubundi ya Butanyerera,
aho ibitaro bikuru byo mu ntara ya Butanyerera biri mu gisagara ca Ngozi biriko biramenyesha ngo kuva kwigenekerezo rya 27 Nyandagaro y'umwaka biriko birakira abantu bafise ingwara zo mu mafyiko nkuko biri mu rwandiko rwashizwe ahabona kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 27 Nyandagaro uyu mwaka. Aya makuru yose nandi yatandukanye ni mukanya ku buryo bw'izo nizo. Ico musabwa mwibuke gufyonda suivre ndetse na partage kugira ngo tubandanye kubana mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza. Reka rongaruke bahe kaze mu makuru yacu ku buryo bw'izo nizo tugira duhere ku yari karavugwa muri politike y'u Burundi. Ijuka casuye kwaduka hagati y'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Nestor Ntawontuye. Nestor Ntawontuye aragirizwa gukorana n'imigwi itwaje ibigwanisho mu gushaka guhungabanya umutekano ndetse no gutembagaza umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu ngubu rero Evariste Ndayishimiye yashavuye cyane icuka kibi rero casuye kwaduka hagati y'umukuru w'igihugu ndetse n'uyu mushikiranganje wa mbere w'u Burundi Nestor Ntawontuye. Mu gihe kandi Nestor Ntawontuye yarasanzwe amfitaniye umubano mwiza n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, ari navyo bivuga ko ngo vyatumye amushira muri ico kibanza. Ico kibanza cyo kuba umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi gishobora kuba gifise ibibazo ntangere. Ni mu gihe kandi vyanoganurwaga ko ico kibanza gishobora kuzoshirwamo umukenyezi. Ni mu gihe kandi ico kibanza gisanzwe kiramutswa abagabo bonyene kuko kuva cagashirwa ahabona igihugu c'u Burundi kimaze kurongorwa n'umutambukanye n'umukuru n'ukurira cyangwa se n'umushikiranganje wa mbere muri ico gihugu nyene w'umukenyezi akaba umwe wenyine. Ni mu gihe rero kuri ubu ngubu abatwara ico kibanza bivuga ko ngo batabasha gufata ingingo bivanye no kumutambukanye umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye aba yifuza ko ari we yafata ingingo zibereye muri ico kibanza. Bikagaragara ko rero abagabo muri ico kibanza bitaboroherana cyane. Murabizi nko vyari byacekiye uwahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi ari we Gervas Ndirakobuca, aho ndetse yanabashije ushaka kubogozwa bivanye nuko ngo ico kibanza kari gishabwa ko umutambukanye umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye ngo yipfuza gushiramwo umukenyezi. Naho Butanyereraho mu gihe umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashikiriza Gicesi Musanteri wa komine Kiremba yarateye akamo abanyagihugu gukorera hamwe ndetse ngo bakarengera ibitandukanye abantu ndetse n'abandi. Hari kuri uyu wa gatatu Nyakanga uyu mwaka buramatari w'intara ya Butanyerera akaba yashikirije ko iyo komine irangwa no kwijukira ibikorwa by'iterambere na cyane uburimyi by'igiterwa civoka. Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi akaba yanahanuye gukorera hamwe mu makoperative batisunze ibitandukanya abantu ndetse n'abandi canke ivyumviro bibi. Yaboneyeho n'akaryo ndetse ngo ko kugurura icesi ivuriro ritoya rya Kiremba, yongera kandi agendera umurima w'amavoka ya Ruhere nk'uko tubishikirizwa. Nubundi kandi tukiri muri Butanyerera mu bijanye noneho n'amagara y'abantu, ibitaro bikuru mu ntara ya Butanyerera biri mu gisagara ca Ngozi biramenyesha ko kuva kuri uyu wa 27 Nyakanga Nyandagaro Murantunga uyu mwaka vyakira abantu bafise ingwara zo mu mafyiko nkuko biri mu rwandiko rwashizwe habona kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 27 Nyandagaro uyu mwaka. Umuyobozi w'ivyo bitaro ntaho kuri ibyayo Guillaume akavuga ko ivyo bikoresho ngo barose bije gupfunyiriza urugendo abagwayi kuko ngo bahora barinda gutama mu kuja kwivuriza mu gisagara ca Bujumbura canke hanze y'igihugu. Uwo muyobozi kandi ahamagarira abaganga ndetse n'abakorera mu gisata c'amagara y'abantu mu ntara ya Butanyerera kurungika kuri ivyo bitaro vyo mu gisagara ca Ngozi abo bose ngo babona ko bakitswe n'amagara ku rwego rwo hejuru kubera amafyiko. Ibikoresho bifasha mu kuvura amafyiko bikaba kandi byatwaye amafaranga arenga miliyoni 500 z'amafaranga y'amarundi nk'uko abimenyesha. Ico mwamenye kandi nuko ivyo bitaro byaheruka
gushiraho ibikoresho bifasha mu guhingura umwuka uzwi nka oxygene mu gihe barinda kuwukura mu gisagara ca Bujumbura mu bitaro biteye imbere, eka mbere ngo bakaba bafise na laboratoire ifasha mu bijanye n'ingwara ziterwa na kanseri, ibivyimba ndetse n'ibindi bitandukanye. Ababifashijwemo kandi na kaminuza y'Ingozi ndetse n'abandi bafatanyabikorwa ngo baba mu gihugu ca Espagne, mu gihe abarwayi ngo barinda kuja kwivuriza hanze canke hakarungikwa ibipimo kugira ngo hamenyekane ingwara ivurwa n'umuti uyivura. Ivyo rero navyo ngo bikaba vyafataga igihe kirekire, ariko kuri ubu ngubu bikaba vyamaze gukemuka. Naho ishirahamwe Korelanke ngo ibimaze kurangurwa muri iryo shirahamwe ni byinshi. Kaburungu Pierre Nestori icariho c'umuyobozi mukuru w'ishirahamwe ryo kuziganya no kugurana Korelaka avuga ko iryo shirahamwe rifise ibyo ngo rirata ngo kuko ngo rigitangura ngo mu mwaka wa 2010 ryatanguranye n'umunywanyi umwe gusa, ngo ariko kuri ubu ngo rikaba ngo rifise abanywanyi ibihumbi by'ababa 30. Ngo kugira abo bose ngo babe ari abanywanyi ngo nuko babona ko ari iri shirahamwe ngo ririko rirakora neza ibyo abantu bashima, gutyo ngo bagaca bagerageza amashami nk'uko n'umuyobozi mukuru abivuga. Ubu ngo ibyicaro by'ayo mashirahamwe biri mu ntara zishika 4 bisunze indinganizo nshasha y'intara arizo Bujumbura, Gitega, Burunga ndetse na Butanyerera. Nk'uko kandi Kaburungu Pierre abisigura ngo bariko baratata mu ntara ya Buhumuza, ari nayo isigaye kugira ngo bayihe nayo yonyene iryo shami. Hariko ngo hari zimwe mu ntambamyi bariko baragaragaza. Ibiza ndetse n'uruzuba ngo bishobora konona imirima, ngo nivyo ngo ahanini ngo bikunda kuba intambamyi kungurane ngo zihabwa abanywanyi bakorera mu uburimyi. Nayo ubundi nk'uko Kaburungu abandanya abishikiriza ngo iryo shirahamwe nta ntambamyi zindi rimaze kubona, asaba ko ahubwo ngo hoba ubwishingizi mu vy'uburimyi mu Burundi ibizwi nka assurance agricole. Ku banywanyi nka Nshimirimana Emery akorera mu isoko rya Kotebu havuga ko Korilaka ngo bakorana neza kandi ngo ingurane yamuhaye iramufasha cyane mu kazi ko gucuruza. Naho Nyandwi Françoise acuruza amavuta mu isoko ya Kamenge arashima uko ngo bakorana na Korilaka. Iryo shirahamwe ngo rirabaha ingurane ritaravye ngo rirakuze. Avuga ko ugize ikibazo ngo baragutabara, yemeza kandi ko ari akarusho ngo cyane mu muryango kuko ngo asigaye asahiriza umuryango wiwe, ngo umushinga ntahe wiwe nta gitama. Sabyimana Hélène acuruza amavuka ndetse n'amakara mwirango muri Kayanza intara ya Butanyerera avuga ko Kohelaka ngo bakorana neza, ngo gukorana n'iryo shirahamwe abibonamwo akarusho ngo kanini kuko bimufasha kuziganya ndetse ngo neza ubutunzi bwiwe mu kubaka mw'ibanki ngo mu kubika mw'ibanki ngo kuko iyo ngurane imodoka ngo arangura imodoka yuzuye amavoka acuruza ngo atwara kuyabika muri Kohelaka ngo ahejeje agaca abona neza inyungu. Hagera ngo kandi kungurane izindi kurangura izindi akagenda muri Kohelaka SA kubikura ayandi azokoresha mu kurangura. Ngo ataratangura gukorana n'iryo shirahamwe byaramugora cane, nayo ngo umutahe ugabanutse ngo baramuha ico bita découvert, arihwa mu mezi 3 agaca akora neza.
akaba rero asaba ko ahubwo ngo bobadugiriza bakabakura ku ngurane y'ibihumbi 500 ngo bakabashitsa ku miliyoni 2 kuko ngo bashoboye no kuyariha. Ngendakumana Alice wo mu birongozi mu Rutana acuruza imfungurwa mu buriro bwiwe restaurant, wewe avuga ko ngo bakorana neza na Korilaka, akavuga ko ariko asaba ko ngo bogira akabirya ngo bakagabanya akanyungu ku mafaranga y'ingurane mu ntumbero yo kugira ngo ryiturwe n'abanywanyi benshi. Kwizera Adija acuruza ivyuma vy'imodoka mu Rumonge, kubwiwe ngo abantu bashaka gutera imbere ngo bonyaruka bakaguruza amakoti yabo muri Korilaka ngo kuko ari ishirahamwe ryiza cane. Atanga akarorero kuko ngo kuri iwe nyene yuko ivyuma acuruza yabikuye mu ngurane yahawe n'iryo shirahamwe kandi ngo abona bigenda neza. Abanywanyi benshi twaganiriye bashikiriza ko ingurane baronka muri Korilaka ibafasha cane mu migambi bakora yo kwiteza imbere. Baremeza ko iryo shirahamwe bakorana neza ngo kandi kuko ngo basanze ngo ritandukanye n'ayandi mashirahamwe ngo kuko ngo muri Korilaka bashobora kubaha ingurane batarinze ngo kubasaba ingwate, ariko kandi barasaba ko ingurane yoja iranyaruka kandi bakabadugiriza iyo ngurane. Kubwa Kalungu Pierre Nesori, abanywanyi bavuga ko ingurane ari nto ngo sivyo kuko ngo abanywanyi ubwabo ariyo ngo batuma ingurane baronka iduga, kuko iyo ngo baguhaye ingurane ya mbere izikurikira ngo niwe uziha. Yabandanyije amenyesha ko iyo umunywanyi ngo arishe ku gihe ingurane ikurikira ayironka inyarutse kandi ngo yisunze uko bitegekanyijwe, kuko aca ngo adogirizwa nk'uko Kaborongo abishimangira. Abanyagihugu rero bakaba bashima ibijanye n'iryo shirahamwe ribaha ingurane mu kwiteza imbere ndetse no guteza imbere igihugu. Aho rero reka shimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro twariko turabashikiriza kuri iyi saha tube dusozerenga aha tuze gusubira mu makuru araza kubagizwe ko gusa nabibutsa gufyonda suivre ndetse na partage kugira ngo tujye tubana mu makuru n'ibiganiro bya misi yose tuba turiko turabashikiriza. Reka ntere yambo kandi shimire mwese mwariko muradukurikira muri mu micungararo igize igihugu cyacu cy'u Burundi, abariko baradukurikira bari mu bihugu bibanyi ndetse n'abari bari mu makungu. Kuri mwese ndabashimiye kuba mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro twariko turabashikiriza. Reka kandi ishimire ababa barija nino hatandukanye bakurikira amakuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya kushikiriza kuri no monesha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV. Monesha kure bayirikira bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka mbashimire amakuru yacu yo nagasaga.